Mu vy'ukuri mu rugo hagati y'abubakanye umugore n'umugabo ni vyiza ko habaho umuco kubwizanya ukuri no kugurukiranira ntihabeho amabanga umwe adashaka kubwira uwundi. Ariko abahinga bemeza ko hariho ibintu bimwe bimwe umugore adakwiye kubwira umugabo wiwe naho boba bakundana gute, bitewe nuko ari amabanga iyo amenetse umugabo akayamenya ntasubira kubona uwo mugore wiwe nkuko vyahora. Ashobora guca muheba ubwo nyene canke agaca atangura kumwikeka canke akamwanka urunuka ku buryo urugo rwabo bidatevye ruca rucika ukuzimu kw'inyenga bagatangura kudacana uwaka bikarangira bahukanye. Ego cane kubana ni ikintu ciza cane kuko gihuza umugabo n'umugore kugira batangure gushinga umuryango, kandi bikazana imigisha myinshi harimwo ibibondo hamwe n'izindi ntambwe bagenda bashikako bari kumwe. Ariko muri kino gihe ingo nyinshi zirasambuka bivuye ku mvo iyi canke iriya, na cane cane bivuye ku mwumvikano muke w'abubakanye ahanini uterwa no kutizerana canke kudasenyera ku mugozi umwe. Ibi bigahuzwa no kuba hari mbere n'ingo uno munsi zisigaye zisambuka zitaranavuka. Ku munsi wa mariage umuhungu agahitamo guhunga ubugeni canke umukobwa akiruka. Kubw'ivyo nubwo mwaba mukundanye gute, ibi bintu bitanu canke aya mabanga atanu kuyabwira umugabo bizotuma akwanka canke akubona ukundi. Nubwo muba mugira mwubakane birashobora kurangira uyo musore yirutse ku munsi wa mariage agahunga mariage. None ibintu bitanu umugore ategerezwa kwirinda kubwira umugabo wiwe nubwo baba bakundana gute nibihe? Ndabaramukije, nitwa Patrick Rusage Hatangimana, aha ni kuri HP Menya. Kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumbona kazoza twifuza gushikako. Kora subscribe kutarayikora, ukore like, ongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke kudusangiza ivyumviro vyawe muri commentaire kuko ari nkenegwa. Yeshi n'abana nabo bamenye. Inzira y'ubwenge. Ndasubire kubaramutsa. Ubundi mvuze ko hariho amabanga umugore adakwiye kubwira umugabo, sinshatse kubatera intege mu kutugurukira abo bubakanye, ahubwo umukenyezi wese akwiye kubanza kuraba ibanga giramene ingene ringana uburemere bwaryo, akabanza kuyumvira ku ngaruka mbi zoshobora kubaho mu gihe iryo banga ryoba ryamaze gushika mu gutwi kubo bubakanye. Ukaraba ko ibintu byoshobora kubandanya biri uko biri mw'uyo mwanya, kuko hari igihe ushobora kubwira ibanga umugabo ugasanga iryo banga ryuguruye ibindi vyinshi mbere wowe utaziga, ibindi wewe utibaza ko bica bibaho, ugasanga bitahuye ukutariko bikarangira utanguye kwicuza ugatangura kwisubiza ku ntamenya. None ibintu bitanu umugore ategerezwa kwirinda kubwira umugabo wiwe nubwo baba bakundana gute nibihe? Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Ubwa mbere, igitigiri c'abagabo baryamanye mbere yuko bubakana. Kirazira ko umugore yubahuka kubwira umugabo bubakanye, umugabo babana, ngo yubahuka mubwira igitigiri c'abagabo baryamanye, igitigiri c'abagabo bakoranye imibonano mpuzabitsina nubwo biba vyabaye imbere yuko babana n'uwo mugabo. Impamvu nuko ushobora kwiyumvira ko utazigera na rimwe ukorera ikosa umugabo wawe, ariko mu gihe rero abo bagabo umubwiye ari benshi, umugabo wawe ashobora kwibaza ko wewe uri maraya, ko bidashoboka ko uzoshobora kwihanganira kubana canke kubumbwa n'umugabo umwe. Umugabo agaca afatira kuri uko kuri umubwiye, agatangura kukwikeka ko n'ubundi ushobora kuba ubandanya n'uno munsi urenga ibigo, bitewe n'uko amubwiye abagabo benshi, bigaca bimugora kukwizera ko woshobora kuba wobumbwa nawe wenyene, akabona ko uri ku rugero rw'uko utoshobora kubumbwa n'umugabo umwe. Ni vyiza ko umubwira gusa ko vyashitse vyabaye, mugabo ntiwubahuke ngo udondore igitigiri c'abo mwaryamanye. Irindi kosa ni kubahuka kuvuga amazina.
hariho abagore aba yumva ko abwije ukuri kuzuye umugabo wiwe ariho umugabo we ashobora kumutahura canke ko biza gutuma uyo mugabo acabona ko umugore wiwe ari mvuga kuri. Ariko iyo wubahutse ugaca uvuga n'amazina ukanadondora ibiranga abo bagabo mwaryamanye, aho ubukozi ikosa riremereye bitewe nuko uyu mugabo aje atangura kukwagiriza abo bandi bagabo, agatangura kubabona ko muba mukibandanya iyo migenderanire mwabanyemwo muri kahise. Ibi bihuzwa n'ingingo ya kabiri yo kuba umugore ategerezwa kwirinda kuvuga amabanga y'umugenzi wiwe w'umugabo bakundanye canke bigeze kubakana. Muri make iyo umugabo akubajije ibijyanye n'abagabo mwakundanye, abagabo mwabanye, igitigiri cyabo mwaryamanye, kugira wirinde ko urugo rwawe rusambuka, gerageza wishure amajambo make ashoboka. Ntuce umugira ku muriri umena amabanga yose y'abagabo mwakundanye, abagabo mwabanye, naka yarameze uku, naka yakora ibi, naka vyagenda uku, naka yarameze uku, utanga urudondagure uburanga n'ivyiza vyabo mwakundanye, ivyo wabakundira, ivyiza vyabo byose nkuko wogira uri kuricuza canke uri kurakumbura ibihe vyiza mwabanye. Ni nkuko naho vyo bari ibintu bibi, si vyiza ko umugira ku muriri umubwire ngo naka ari gisare yarameze uku, kuburyo atanaka mubisigariza amabanga yose yabo mwakundanye uyamene yose uyashire ku mugaragaro uyabwira umugabo wawe. Ibi bishobora gutuma nawe adatangura kukwizera kubera ko ababona ko nawe amabanga yiwe wirigura yamena hanze. Ntukavuge rero ibintu bishobora gutuma umugenzi wawe canke umugabo wawe yiyumva ko ari umuntu mubi. Aha bitewe nuko uca usanga utanguye nkuko wogira uriko uramugereranya nabo mwabanye muri kahise, biratuma umugabo wabona ko novuga atangura kwikengera, agatangura kubona ko atacari. Hari hamwe rero uca usanga umugabo atanguye kugira ivyipfuzo canke gutangura kuzana iciyumviro co kuguheba canke gutangura urundi rugendo rushasha n'abandi, kuko aba yamaze kubona ko nubundi ibyo muyaga canke intambwe umaze gushikako utazishimiye bitewe nuko muri wewe hakiriyo amateka canke hakiriyo ivyumviro vyabo mwabanye muri kahise. Ikindi naco udakwiye kubwira umugabo wawe, si vyiza ko umubwira uti muri jewe imbere yuko uza, imbere yuko tubana, imbere yuko dukundana, naye nipfuza kuzobana n'umugabo atunze gushika ku rugero rungana uku, canke uti nari nipfuza kuzobana n'umugabo ashoboye gukora amabanga mpuzabitsina gushika ku rugero rungana uku, canke ngo nari nipfuza kuzobana n'umugabo adoshobora kunkunda gushika ku rugero rungana uku. Ibi byose bituma wogira utanguye gushira ku mwunzane umugabo mubana, kuko nubundi nturi busubize ibihe inyuma, kuko akenshi umukenyezi canke umwigeme wewe bitewe nuko mu bihugu vya Afrika cyane cyane mu akarere k'ibiyaga binini hataragera umugigwa wuko umugore canke umwigeme ashobora kuhitiramwo babana, agashobora kuba yoresha agacagura. Ibi bituma we arindira abaje mwabo baje akemeramwo umwe bazobana. Ibi bituma ashobora kuba yararindiriye wo bazobana, akarindira umugabo ameze uku afise amahera nganuku, afise urugero rw'urukundo runganuku, afise mbere n'ubushobozi mu mabanga mpuzabitsina bunganuku. Mugabo uwo babanye agasanga afise ibihushanye canke urugero canke ubushobozi buri munsi yuwe yari yiteze. Ni kuvuga ko iyo ubahutse ukadomako ukibaza ko uvuze ukuri, aho niho ubukoze ishano ubukweze novuga umuriro mu rugo rwawe, kuko uyu mugabo acatangura kwibona ko novuga atari guyawe canke atari ico warukeneye. Uwo washaka siwe, novuga vyabaye nka wa mugani w'ikirundi urubuzi inkware ruvumbukana igihuna, wabanye nawe atari wo washaka. Bisigure ko acatangura kwibaza ko yahamoro nka wa mugabo yujuje bimushaka wohava umuhebo kaja kuwo wundi, kuko ni wavuga ni wadoma ko kavuga urugero washaka, umugabo adoce atangura kwishira ku munzane asanze ari munsi y'ugo rugero washaka, umenye ko uzoboheje kwatsa umuriro mu rugo rwawe. Ubwa gatatu, ntukabwire umugabo wawe ko ukunda cane umugenzi wawe canke umugenzi wiwe canke muramwawe, nukuvuga uwo bavukana n'umugabo wawe. Twese turazi ko bishoboka ko umugenzi wawe canke muramwawe canke umugenzi w'umugabo wawe ashobora kuba yarigeze kukuresha akifuza ko mubana, mugabo bikarangira atari we mubanye, bikarangira mubanye n'uwo mubano no munsi. Ariko kirazira kikaziririzwa gucira amate hasi ngo ubibwire umugabo wawe. Impamvu nuko umugabo wawe ashobora kugumana amakenga ku myifato yawe imbere y'uwo mugabo.
ibintu bishobora gutuma urugo rwawe rusambuka. Mu gihe rero amaze kumva ko hari uwundi muntu ukunda kandi w'umugabo atari musazawe atari na so wawe, umugabo akabona ko ukunda mwene wabo canke ukunda uwundi mugabo, nimba ari umugabo mukorana ku kazi, umugabo mwiganye, umugabo novuga mwaba mwigeze kuba mufitaniye amateka muri kahise, ni ukuvuga ko iyo umugabo umaze kumubwiza ukuri ngo naka ndamukunda, ibi bihuzwa n'ingingo yo gushigikirana. Niyo mpamvu aba mathematiciens abahinga mu by'ibiharuro bemeza ko umwansi w'umwansi wawe wewe aba ari umukunzi wawe, ni nkuko umukunzi w'umwansi wawe uyo nawe aba ari umwansi wawe. Bihuzwa na kimwe bavuga ngo ndagukunda nka kwankira wawe. Ibi bisigura ko nko mu gihe muba muri nko mu mpari n'umugenzi wawe canke mwene wanyu canke undi mugabo runaka ugasanga muri mu makimbirane, musanga muri ko murahazuka mushwana mupfa ibi na biriya, wowe umugore ubwa mbere urakwiye kwirinda kwerekana aho uhagaze, na cane cane kwerekana ko uhagaze ku ruhande rw'uwo wundi muntu ariko novuga arashamirana n'umugabo wawe. Nubwo umugabo waba atari mukuri aba atari umwere, ugasanga nimba bariko baranaburana ugasanga we nta n'urubanza afise, ugasanga niwe ari mu makosa, wewe kugira wirinde ingorane wirinda ko uja ku ruhande rw'uwo wundi, novuga wirinda ko uja ku ruhande rwa wa wundi novuga hanganye n'umugabo wawe, kubera ko biratuma atangura kubona ko umukunda, novuga ari uhitamwo mu kibanza ciwe, bigatuma rero atangura kubona ko novuga utamushigikira, kuko urukundo ubundi ni gushigikira umuntu haba mu byiza eka ndetse no mu bibi. Ibi bisanishwe n'ingingo yo kuba umuntu mubana, umugabo wawe yategerezwa kuba ari umugenzi wawe. Nuvuga umugenzi wawe ni wa wundi yaba ari mu makosa yaba ari mukuri uramushigikira. Mugabo nk'igihe muba muri kumwe muri babiri ukamubwira uti urabona hajya wadekonye, ukamuhanura ukamwereka bonne manière canke uko yarakwiye kwifata mu bantu. Mugabo si byiza ko wo mugore uca nk'akarorero nimba ari nk'umugabo wawe bishitse agakora nk'ikosa mu bantu bigashika kadikona mu bantu, si byiza ko uca wa mbere novuga mu kumutwenga, wifadikanya n'abamutwenga, wifadikanya n'abamuvuga nabi n'abaca batangura kumushinyagurira, nawe ugaca ujamwo. Ni kosa rikomeye kandi rireme. Ni nkuko muri deba cyo kumwe n'abandi bagabo, si byiza ko wisanga wagiye ku ruhande rw'abo bandi bagabo bariko barayaga n'umugabo wawe, kubera ko biratuma abona ko ugira uhitamwo bo gusumba we. Ni byiza ko umugabo mwereka ko mu byiza no mu bibi novuga haduga hamanuka uri ku ruhande rwiwe. Ibihe byose wowe umukenyezi utegereza kuguma ku ruhande rw'uwo mugabo wawe, hanyuma mumaze gutaha muhira murashobora kubisabamo mugatwenga ati vraiment hajya naho nagushigikiye vraiment ari mu mafuti, kubera ko nimwe navuga umugabo ntabakeneye novuga abona ko asuzugurike imbere y'undi mugabo kandi asuzugurwe n'umugore babana. Ibi bihuzwa n'ingingo rigira kane. Uri umukenyezi wipfuza kubaka urugo rukaramba, ntuhirahire ngo ubwire umugabo wawe ko udakundanye na wiwe, bashikiwe canke umuryango wiwe. Ubundi umugabo wese muri inosi ababona ko nubwo yokora amafuti angana gute, umuntu wa mbere azomugwa inyuma, umuntu wa mbere azomushigikira ni nyina wiwe. Ibyo murakunze kubona henshi, niho hagiye hava mbere n'amatati agwiriye cyane muri Afrika, nubwo ubu asa nayo karahera buke amatati ari hagati y'umukazana na inabukwe. Ibi wasanga no kuvuga ko bivanye n'uruburemere bw'urukundo ruba ruri hagati y'abantu babiri, umuhungu na nyina, ugasanga novuga umukenyezi novuga umukazana aje mu rugo, ugaje usanga ariko abonwa nkuko gira aje gusubirira, aje mu kibanza cyuko urukundo rwahabwa inabukwe rugiye guhabwa uwo mukazana. Ni ukuvuga kamenga ni nk'igihome kije kuzibira imigenderanire yari hagati y'umusore na nyina, aka kantu karacahari. Niyo mpamvu nimba wifuza kubaka urugo rurame uri umukenyezi, ikintu ca mbere wirinda nukubwira ca gutomora, ukabwira umugabo mubana mu nzu ukavuga yuko nyina yamuvyaye ari mubi, uzobukoze ikosa rini, uzobukoze amahano. Ni ukuvuga ko azokwanka bimwe biteye n'ubwoba, kubera ko nuvuga wewe muhuye mukuze, wewe muhuye mufise imyaka 20 niyirenga, mugabo we yamukunze kuva kimusama, aramurera arakura. Nuvuga uko ubona uwo mugabo wawe umenye ko hariho ibice 90% vy'indero yahawe na nyina wiwe, umenye ko ubuntu bivanye n'indero yahawe araba ukucanke kuriye, ico bita socialisation. Ni ukuvuga ko niyo mpamvu iyo ubahuse ukabwira umugabo mubana mu nzu ngo nyoko ni mubi, nyoko arateye nabi, nyoko n'umuntu mubi, nubwo by'ukuri yo bari mubi, kuko nta muntu aba mwiza
100% ni nkuko umuntu ashobora kuba mubi kuri wewe mugabo ku bandi ari mwiza ivyo birabaho. Niyo mpamvu rero nuko udakwiye kuba ukango bibwira umugabo wawe kubera ko uyo muntu uriko wanka uvuga ko ari mubi werekana n'ibintu vyemeza ko ari mubi kandi ukamenga uri kuvuga ukuri ukanabimusigurira ingene nyina ari mubi umenye ko uwo muntu uri kuvuga ko ari mubi niwe yamuhaye ibice birenga 90% vyuko ari uno munsi. Ni kuvuga umenye ko umugabo mubana arafise byinshi yakuye kuri nyina, arafise imyifato, arafise ukuntu ameze yakuye kuri nyina. Bisigure ko burya n'umugabo wawe ubwo bubi warinze ubona kuri nyoko bukwe kuri nyina w'umugabo wawe uyo mugabo atangura kubona ko nawe bitewe ukazogera utangura kumubona ko nawe ari mubi. Hari umugabo adashoka bikwereka yuko byamubabaje yakuneguye canke yasuzuguye canke yagaye imyifato yawe bitebuke agenda kwanka buhoro buhoro. Yego bintago bishobora gutuma aca guheba ngo muvane burundu ahubwo ibi bigabanya urukundo n'icubahiro yaguha. Ibi bituma atangura kubona ati none umuntu anyankira mama umuntu yanka wansamye aranyibungenga ndavuka arandeka ndabaho kandi byari gukunda yuko nta byari gukunda kanta mwiyarara canka nta mu mufurege mugabo arandeka ndabaho ndakura aranyigisha ibyo nzu no munsi gushika nganuku gushika n'uyu mugore ambone gushika duhure niwe yarambeshijeho niwe yateka akangaburira ntiyampaye ibinyica n'ubwo bubi ari karavuga burihe ko jiwe ntigeze ndabubona atigeze nyanka. Iki nico gice gituma no mvuga niho hagiye hava rero ya makimbirane canke za ndyane zagiye ziba muri kahise wasanga ziri hagati y'umukazana na inabukwe. Ibi bihuzwa nuko uri umukenyezi wipfuza kuba ku rugo rwawe ngo rurame kirazira kikaziririzwa kubwira umugabo wawe ko wanka umuryango wiwe wanka abo bavukana wanka biwabo naho woshavura gute ntupime ngo uvuga amajambo mabi kuri bo uvuge ngo niho so ameze uku ngo niho mwene wanya ameze uku no byoshika ugasanga muri wabo hari abantu badekonye bakoze amainsolite bakoze ibisanga runaka ibyaha byakozwe nabi wabo ugatangura kubimutuka ngo niho so wawe yakoze ibi ngo niho mwene wanyu yivye bakamufata ngo niho ibi niho naka yarenze ibigo ugasanga uri kumutuka biwabo. Iri niko se rikomeye biragoye ko uvuga ngo urakunda umugabo wawe ngo uramwemera uramwubaha mu gihe utanguye gusuzugura biwabo utanguye gusuzugura amaraso yavuyemwo utanguye gusuzugura abamureze kuva akiri muto gushika kure indera afise ibice byinshi byayo uko ameze hari byinshi yabigiye ko kuko nibo yavukiyemwo. Ni kuvuga ko wewe utanguye kuza nkuje kumukura ku muryango wiwe utanguye kuza nkuje kubutandukanya nabi wabo nukuvuga ko akenshi umugabo aratangura kukuzibukira agatangura kuguha umugongo kubera bavuga ati uyu muntu waje ari nka shetani uyu mugore we ni sekibi atanguye kunkura ku muryango atanguye kunkura kubi wacu none mbe ni yankura kubi wacu nzosigara nande. Urukundo n'amahitamo umuntu wese yigirira si ikintu baguteramo mu rushinge si ikintu kiza ari nk'itegeko ngo bitewe nuko ukunda naka kundana naka oya. Urashobora gusanga mbere muri baramwa batanu mukunda muri baramukaza batanu mukunda nyoko buko utamwiyumvamwo mugabo si byiza kucu bigaragaza mu bantu si byiza kucu bigaragariza umugabo wawe tinyoko ndamwanka nyukateye nabi nyukagize uko umenye ko urugo rwawe uzoburi kuragwisamburira bukebe kuzokwisanga umugabo atakigukunda mbere hagere naho abi wabo bamaze kubimenya batangura mbere no kumuterera ivyumviro byo kuguheba kuguta batangure kumuterera ivyumviro byo kuresha uwundi kuguharikaza n'umugore wa kabiri n'ibindi byinshi ku buryo uzisanga mbere munavanye mukabukana bitewe nuko bajya wanka ushaka kumutandukanya nabo baracafise ijambo rinini kuri we novuga baracafise influence nini ku buryo bigoye kuba wo usambura vyoroshe canke wo mukura ku muryango we vyoroshe bitewe nuko bafise ijambo rinini muri we. Mu yandi majambo nimba utumvikana n'umuntu numwe mu muryango wiwe bimusigurire buhoro buhoro ufise icizere ko atahura impamvu utumvikana nabo ukabimusigurira umugabo wawe kandi arashobora kugufasha gutora inyishu y'ico kibazo kandi bishobora gukinga yandi matati ashobora kwaduka kandi umugabo wawe abazi neza kugusumvya ingena biwabo bameze niwe acatangura kugutahuza ingena biwabo bateye biratuma nawe wiga kubana nabo kuko nubundi sabantu bamwarabanye sabantu bamuzinanye wowe umenyereye basazawe umenyereye abavyeyi bawe umenyereye abiwanyu
kuba mu wundi muryango mushasha. Niyo mpamvu kera bavyita kuja mu Burundi. Ni kuvuga ko vyafatwa nk'uko uhinduye igihugu. Umukobwa agiye kubaka urugo yafatwa nk'uko yoba ahinduye nationality, yafatwa nk'uko yinjiye mu kindi gihugu gishasha. Niyo mpamvu bavyita kuja mu Burundi. Ni kuvuga ko wowe ugiye mu kindi gihugu gishasha aho abo uzobona bose azori bashasha. Vyasigura ko umwigeme ageze mu rugo rushasha agiye kurongorwa yategerezwa kwiga kubana n'abo bantu bashasha. Ubwa gatanu, nimba uri umukenyezi wipfuza ko wubaka urugo rukaguma, irinde gutera ubwoba umugabo wawe ko uzomuheba. Umunsi uzohirahira ukabwira umugabo wawe ko uzomuheba muri ko murashwana canke mupfuye iki canke kiriya, ukamubwira ati mbere jewe ubuka bisubira nzoca nigera kundi mugabo, mbere ibuka bisubira nzoca nahukana, mbere ibuka bisubira nzoca dukora divorce, ndabona ko mega we ntituzonarambana nzo kwigira kundi mugabo, nzokwibanira n'abandi. Ugatangura umenga utanguye kwicuza. Iyo menya nkatuma nibanira na naka, iyo unaka ngene yandondeye nkamwanka, ugatangura kuzana amajambo amezuko, umenye ko intambara izo bitanguye mu rugo rwanyu, kandi ni intambara bizogorana yuko ihera. Umugabo bayumva yuko ari uw'agaciro bitewe nuko ari we yashoboye kugutsindira mu bandi benshi, kandi ari wewe washoboye kumutsindira mu bandi benshi. Ni kuvuga abayumva yuko afise ububasha bukomeye, abayumva yuko ahambaye, abayumva yuko ari umwami mu rugo, ababona ko ubuzima bwiwe bwose azobubana na wewe, ababona ko novuga ari wowe mirukiro afise, ababona ko mu gihe nyina yamutunze mu buto nawe ari ugiye kumutunga mu busaza. Kumwe abafaransa bavuga bati jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ni kuvuga ko navuga ati tuzotandukanywa n'urupfu. Niyo mpamvu rero mu gihe abonye yuko mu vyutegekanya novuga mu migambi yawe guhorana nawe gushika ku rupfu atabirimwo, canke utanguye kwicuza, utanguye kubona ko bikwiye ko uvana nawe, canke ko muri kazoza utibona muri kumwe nawe, acatangura kubona ko n'ubundi mu byo mutegura byose, imigambi yose mutegekanya, amaproje muri ko murategura, abana muri ko muravyara, acatangura kubona ko bitebuke iyo migambi yose nzosambuka bitewe nuko wewe atagaranti yo kuba mu rugo ugifise. Nuvuga ko nta cemeza ko uzohaguma, nta burambe muri wewe buhari bwo kuguma mu rugo. Mu vyutegekanya acatangura kubona ko mu vyutegekanya uzohava uja hano vuga. Niyo mpamvu navuze ko ahanini yatuko duhagarara cane muri Afrika. Turi muri Afrika aho basinyanira amasezerano yo kubana ibihe byose, novuga gushika ku rupfu, ubuziraherezo. Mu gihe bambikanye impeta bavuga bati turambikanye impeta tuzotandukanya n'urupfu gonyene. Uno munsi rero wako iyo rero uhirahiye ukubahuka novuga kakagutoroka, ukabwira umugabo wawe ko bitebuke mu gihe yobandanye ingesa afise uzoca umuheba, nico bita menace. Bisa nkuko buri kuramutera ubwoba, buri kuramukanga ko uzoca umuheba. Ubundi mugabo so gukangisha ko ugira umuheba, kuko ashobora kukwitanga agaca guheba mu gihe we wari wabitewe n'agashavu, we wari wabitewe n'iki, kubera ko umugabo ntabashaka ko hazogera igihe abaho atagufise. Mu gihe agukunda by'ukuri ababona kuri wiwe ibihe byose. Mu gihe atanguye kubona umengo utanguye kuzana amajambo ko umengo ugira umutera akagere, atatangura kubona ko hari abandi wipfuza gusazana nabo, hari abandi wipfuza kuzobana nabo gushika ku buziraherezo. Acavuga ati burya bwa bundi umugore naho tubana sindi wiwe. Ni bya bindi bagaca batangura kuja mu bahabara, agatangura guharika, agatangura kurenga ibigo, agatangura imyifata tarafise, ingeso mbi, munyuma ugasangana naguhevye. Ukiyumvira iyo byavuye mugabo ariko atinya ko yo kwisanga ari wamuhevye, yo kwisanga ari wamutanye n'inzu, yo kwisanga ari wamutanye n'abana, ahitamo gufata intambwe ubwa mbere. Ni kimwe nakubwira ko abagabo akenshi baba bashaka ari wafata ingingo zikomeye mu buzima bwabo, ntaba ari wimufatira, kuko mu gihe ari ufashe ingingo yo kuvana nawe bisa nkaho impinduka y'ubuzima bwiwe aba ari wihinduye, bisa nkaho ingingo yo guhindura ubuzima bwiwe aba ari wifashe, kandi aba ashaka ko ari we afata iyo ngingo. Gutera ubwoba rero umugabo wawe ko ushobora umwanya n'umwanya kwahukana nawe, urugo ukaruta, ukamutana n'abana, ukamutana n'inzu, bisigura ko atacizera ufitiye urugo rwawe kandi ko utaruha agaciro. Wowe novuga uri mu rugo nkuko
wogira wahabaye par accident, nkuko nimwe navuga, nkuko wogira warufise abandi washaka ko mubana, nkuko wogira hari ibyo wipfuza ko mugabo utaronse, hari ibyo wipfuza gushika ko mugabo wasanze waribeshe, bisa nka umega wogira utanguye kwicuza, utanguye gushaka guhindura inzira, utanguye gushaka kuja mu rundi rugo, cyangwa gutanga urundi buze bushasha. Mugire ubutanguye gutomorera umugabo wa yuko atakizere cyo kubarambana nawe ugifise, ibiratuma novuga urugo rwawe rusambuka, nubwo baba bitewe n'agashavu cyangwa bitewe nuko nyene wiyumva, kuko umuhungu murashobora gukundana imyaka 5-6 mugabo karindira yuko akubwira yuko ari we muzobana ukabura. Kwemera ko umuhungu mukundana ni kimwe, aya mahitamwe umukobwa aba yafise 100%. Arashobora kwemera kuko abamuresha bari benshi, araza akakuresha ukemera, wowe uca usigara urindira ati mbega umuhungu dukundanye by'ukuri yo bashaka ko tubana canke ashaka tumwe twibera mu kirori dusohokana. Akenshi ashobora kuba atari we washaka, ushobora kuba ukundana n'abahungu 3, 4, 5, mugasanga mwa bahungu ushaka kari we mwubana, uvuga ati vraiment ndifuza ko tubana naka, ugasanga siyo mubanye kubera ko bitewe nuko nawe yipfuza abandi, nawe uwo ashaka ko babana si wewe, ugaca usanga wewe utashaka ko mubana niwe ashaka ko mubana, ugaca usanga niwe mubanye. Si byiza ko ucuguma umugaragariza ko atari we yari amahitamo yawe, ugaragaza ko atari we mwabashaka ko mubana, wari ufise ibindi washaka kubaga umugabo watamubona ko ntuzabumva ngo iyo ataba wewe ngiyo tutabana ngo mbageze aha. Nuba ko iyo utanguye kubwira umugabo nkayo majambo atangura kubona ati gabundi natumye uhusha amahirwe meza, natumye ugira uku, uri kuricuza kuba twarabanye. Umenye ko iyo utanguye kwicuza mu rugo nuvuga ko urugo rwamaze gusambuka, kuko umugabo acitangura kubona ko atakizera umufise ko, acitangura kubona ko nejo hanyu hatabaho, ejo hanyu haramaze gusambuka, bitewe nuko wewe nuvuga mu myaka 10 cyangwa imyaka 50 iri imbere ntabwo wibona muri kumwe n'uwo mugabo. Tangura kwibona uri kumwe n'abandi, ugatangura kwiyumvira kubahabara mwirigwana, ugatangura kwiyumvira ku bandi bagabo, novuga abagabo mukorana, ukavuga ati ise twabana nakavyimenga vyo biryoshe gusumvya umugabo tubana. Nukure keshi ingo zisambuka, ni nayo mvo ituma uno munsi hari ningo zisambuka zitaravuka. Ku munsi wa mariage umugabo akiruka gahunga, ku munsi wa mariage umugore akiruka gahunga, bitewe nuko hari byinshi batigeze bashika ko, hari byinshi umugabo yari yiteze ku mugore, hari amabanga menshi bitari bikwiye ko umugabo amenya mwo mwanya. Ucu usanga umukobwa agiye kuyamena akavuga ati tibujya nubwo tugera tubane, jewe naryamanye na naka, naryamanye na naka, naryamanye na naka, nagize ibi cyo ugasanga uri umukobwa mugabo, ugasanga ugiruje kuba kugwawe, mugasanga birakugoye kuva muri kahise, ugasanga ugira utera intambwe ije imbere mugabo mu mutima ukiri muri kahise, mu mutima ukiri muri baba ex, mu mutima ukiri muri baba hungu mwirigwana, mu mutima ugasanga uri kumwe n'ababagabo mwahorana. Novuga umubiri wawe ugasanga waramaze gutera intambwe ije imbere mugabo mu mutima wawe ugasanga uracari mu ba ex. Akenshi birasambura. Ibi nivyo bikunda gushikira novuga ingo nyinshi. Ni byiza ko mu gihe umaze kuvuga ati nafashe intambwe ije imbere, nimba mwabo ba ex bawe canke mwabo bahungu atigeze novuga aguhitamwo, rekana nawe, urarikana nawe, kubera ko nubundi uyo mugabo nubwo uwo mugira mubane adakwije ibisabwa novuga bivanye n'ibyo we washaka ku muhungu muzobana, ntago bice bituma novuga umukorera ayo mabi, novuga ngo umukorere ubwo bugesera bwo kubandanya novuga uryamana canke usohokana nabo bandi bagabo nubundi abo bandi bahungu batigeze baguhitamwo. Ibihuzwa na bimwe abakobwa bubu usanga barikuye mu bwenge, ugasanga ku munsi wa mariage buca mariage iba, ugasanga agiye gusezera umuhungu baze bakundana, ugasanga agiye gusezera ngo mu ex, ugasanga bagiye gukorana imibonano mpuzabitsina ku munsi bucaba mariage imbere, canke ugasanga ni mu gitondo cy'umunsi wa mariage, ugasanga agiye gusezera. Ibi mu bisanzwe bintu bujuju, ni no kutamenya icuri, ni no kutamenya intambwe uri kurafata mu buzima. Ubundi umuntu wese bakwiye gutahura agashira mu gaciro intambwe umwe wese abamaze gushikako. Ubundi umukobwa bakwiye gushira mu gaciro novuga ubwitange
bwakozwe n'uyu musore bagira babane agaharura abahungu bakundanye batigeze bipfuza canke batigeze bafata iyi ntambwe yo kuba bo bana nawe. Ubundi rega biranagoye kubaka urugo mu gihe mu mutima wawe ukiri muri kahise, mu gihe mu mutima wawe ukiri muri baba ex, ukiri muri bamwe mahoze mukundana. Ibi kandi no kuvuga ko si ku bakobwa gusa no ku bahungu. Ubundi mu gihe uba warahisemo umuzabona akavuga ati je mwa abakobwa bose nobana naka, mubahire ico nyene, nuvuga umwubahire ico, ntuce uvuga ngo ku munsi wa mariage canke buca mariage iba ngo ndafise agakobwa twakundanye hariya ndafise kandi twakundanye hariya. Ugaca usanga keshi n'ibintu bitera n'imyaku kuko nizi ngo zisambuka zitaravuka keshi bitegwa n'ibinyene ibice bisakara, wabonywe n'uwohagaze aciye kuvuga ati naka naka namubonye aha, ugasanga namabanga aciye sakara kuko iyo bino bisakaye nubwo byosakara patiri arika agira abaho umuhezagiro ukabimenya yuko vyagenze uko akeshi urugo rusambutse. Hari ingo zisambuka umunsi mariage yarayibaye amabanga amaze kumeneka ni vya bini mariage zisambuka haize ubuso umwe zivutse, mariage zisambuka haize imisi 2, mariage zisambuka zigira zibe. Ibi byose nuvuga ko ni vya bindi usanga ugwaruka rudatahura novuga intambwe abagezeko. Ubundi hariho abajene benshi no munsi bariko bubaka izabo bitewe n'ibishobisho bati cendo ndashaka kubana n'ujya mugabo bitewe najya amafaranga, mugasanga hari akandi gahungu kereke pare kari hajya ugasanga nta mahera gafise, nta n'umugambi wo kurongora gafise, mugasanga uwo mukobwa aragakunda cyane mugabo avuga ati umuhungu nawe ndamukunda, uyu ntivyo kunda ko tubana kubera ko nta buryo agira, uyu nitwobana zo bari ngorane. Nuwo ugaca usanga uyu mukobwa abonye urundi rubosi kereke pare abatereka ujya nawe kabona uwo bosi nawe aramukunda, ugaca usanga rero uvuga ko uyu mukobwa aciye yemera kubana n'uwo mubosi mugabo atari kubw'urukundo ahubwo ari kugira ahunge ico bita rofiji, agashaka guhungira mw'ubwo rugo, agashaka guhungira mwayo mafaranga y'uwo mubosi. Mugasanga wa muhungu wa undi bari bakundanye yananirwa no kubana nawe, ugasanga aguma basohokana. Uyu mugore mu buzima bwe bwose kazoba mu kurenga ibigo, akazorenga ibigo gushika pfuye. Ibi no kuvuga ko nukutamenya mahitamwo, nukutiyumvira ati mbega mpitemwo nde kubera iki nshaka guhitamwo naka. Niyo bishitse ukaba wumva ko umugabo mubana atari we ashaka ko mubana, novuga utanamukunda wanashima, si byiza ko utomora rimwe na rimwe ngo wese ndagukunda burya je nkunda naka, burya nashaka ko nkundana naka, ibi twabibonye si byiza. Ahubwo hariho izindi nzira zo kuba wotorera umuti, ukaraba ko ari inzira izotuma urugo rwawe nimba vy'ukuri ushaka kuruzigama ko ari uvuga ati shaka ko runo rugo rusambuka. Aribo babajya birirwa basaba ama divorce, bati cye vraiment ndabihevye urugo ndarutaye, agahitamo gukora divorce cyangwa ahitamo gukora ibinyuranye n'ibi byose navuze. Nuvuga ko mu gihe udashaka rero guheba urugo, mu gihe udashaka ko mwahukana, mu gihe ushaka ko urugo rugumaho, urakwiye kwiga ingene wigenza, kubera ko n'ubundi abari kibazo kikuriko, abari amateka yiwawe, abari kahise kawe, abariko ukugene wiyumvamwo abi wabo. Ubundi kibazo kiba kiri kuri wewe nago kiba kiri ku mugabo wawe. Urakwiye kwiga ati mbega ibi bintu sinovyikemurira narinze kubibwira umugabo, sinokwiga ingene no bana n'ibi bintu, sinokwiga ingene no vavanura na baba ex, sinokwiga ingene no vavanura na baba habara narinze kubibwira umugabo. Biba byiza gusumba kuko nubundi ibaze nko kubwira umugabo yuko mwajyabanye n'abagabo nakana, ugasanga nubundi mwanya abagabo ni mukiyaga warabahevye, warafashe indi ntambwe, naco biba bikimaze nubundi yakishi nico bifasha mu go rugo, usivye ko ubugiye kurusambura. Nibyishire twoyaga ni na byinshi si bitanu byonyene umukenyezi akwiye guhisha umugabo, adakwiye kubwira umugabo. Tuzoraba nibindi novuga muri mu kigano cy'ubutaha, mbere tuzogera no turaba no ku ruhande rw'umugabo nibiki umugabo adakwiye gutomora ijana kwijana ngo abwire umukenyezi bubakanye, ku buryo bishobora kuba byosambura urugo mu gihe abivuze, bigashobora kuba byotosekaza umubana wabo. Bakunzi ba HP Menya Burundi, mudahengesha gukurikira ibiganiro tubashikiritse. Nayihe yandi mabanga mwibaza ko umukenyezi adakwiye kubwira umugabo bubakanye? Dusangiza ivyumviro vyanyu muri commentaire. Mwari kumwe na Jonathan Imana Patrick Rosage, hari kuri HP Menya. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge y'ino munsi, aho twize tukamenya byinshi tutari tuzi imbere, n'ivyo twahora dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitubaho canko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka
guhinduka kwinegura no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumbona kazoza twifuza gushikako. Uno musi tukaba twarabiye hamwe amabanga 5 makuru umugore adakwiye kubahuka kubwira umugabo wiwe nubwo boba bakundanye gute, kuko ari amabanga amenetse ashobora gusambura burundu urugo rwabo bagatandukana ubutagisubirana. Nugende udakoze subscribe kutarayikora, ukore like yongera upartage video isangiza abandi. Nimugera mu mwubahwe musango amahoro y'Imana na gahwane. Menyesha n'abantu nabo bamenye. Inzira y'ubwenge.